Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambulidahita TV, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze, jewe Janvier Manirambona sanzwe nteramana namwe mu biganiro bitandukanye dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwitwa Ntambulidahita TV, haba kuri YouTube no kuri Facebook. Woba umaze kwiyumvira yuko umugenzi wawe wa hafi ashobora kukubera umugenzi mubi? Mu kiganiro cuno munsi twagomba tuganire gatoya, novuga ngo ku ntangamarara y'icigwa canke se y'urukurikirane rw'ibiganiro tuzorabira hamwe, bizoshika hafi ibiganiro 4 dukuyemwo ino ntangamarara ivuga kw'ijambo rivuga ngo abagenzi babi. Musomye cyangwa se dusomye, nimba mumaze kubisoma cyangwa se kumbure mwo ushobora kubisoma, uravye usanga hariho ibitabo, usanga hariho amakuru aya nariya asanzwe yemeza yuko habaho ubugenzi bubi, habaho abagenzi babi. Muri ya Bibiliya yera dukunze gusoma, abemera Yesu Kristo ko ari we mwami n'umukiza mu bugingo bwacu canke bwabo, wari we wese ayisoma, usomye mwikete, mwibaruwa, mucete Paulo yandikiye abikorinto cyangwa se ngo abakorenti niko abandi bavuga, icete ca mbere Paulo yandikiye abikorinto, ugasoma mu kigabane cyangwa se mu gice ca 15 ku murongo wa 33 uhasanga amajambo avuga ngo ntimuzimire kubana n'ababi, kwonona ingeso nziza. Iyi ni ya Bibiliya yera, ni ijambo ry'Imana. Kurikiranye neza ushobona yuko iyi Bibiliya ngaha ihejeje kwemeza yuko kubana n'ababi kwonona ingeso nziza. Ababanyi cyangwa se abo umuntu abana nabo, abo umuntu acudika nabo, abo umuntu yifatanya nabo, ko iyo ari babi nabyo vyonona iki? Ingeso nziza. Mu Gifaransa nasanzwe bavuga ngo les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mœurs rero burya singeso gusa, ahubwo mbere umuntu bivuga ngo ni imico myiza, inyifato nziza, akaranga keza. Kubana n'abantu babi kwonona ingeso nziza. Ukurikiranye muri vya vyigwa vy'amanovuga ngo vya sociology bijanye n'ivy'umubano cyangwa se umubano w'ibintu n'abantu, usanga bemeza yuko habana neza abafise ibyo bahuriyeko. Kugira ngo abantu babane muri societe, kugira ngo abantu babane mu mugwi kanaka, bisaba yuko haba hari ibyo bahuriyeko. Abantu ataco bahuriyeko ntibikunda yuko babana. No kuvuga yuko wewe uca usanga umengo novuga ngo uri entre muri iyo groupe, muri uwo muryango cyangwa se muri iyo societe. Kugira ngo societe ivyumve kumwe, ibane ihuze, bisaba yuko haba hari ibyo bahuriyeko. Ni mu bijanye n'imibano y'abantu n'abandi. Hanyuma kandi muri psychology naho kumbure vya vyigwa bijanye n'inyifato, bemeza yuko ugombye kwiga inyifato y'umuntu ikitera aho ikomoka, impamvu uyu muntu yifata gutya ayi cyangwa se ukuntu kanaka, utobifatira kuri iyo nyifato gusa, ahubwo yuko ngo wobifatira no kubo bagendana, ko ugomba kwiga neza, ugomba kwanariza neza, ugomba gukurikirana neza igituma naka yitwara gutya canke ukuriya, ufatira no kubo bagendana. Mu yandi majambo, ugomba kumenya igituma umuntu yifata gutya, umenya yuko bizanana no mubo bagendana, mu bagenzi, mu bo barukanye, akunda gufrekanta abantu bameze gute. Abakera nabo barayamaze ngo ubana na suneba ugasuneba nkawe. Bagomba kwerekana yuko ubanye n'umuntu akunda novuga ngo guca mu kinywabi, umuntu adakunda ibintu biciye mu muco, umuntu akunda amanyanga, umuntu akunda fraude, umuntu akunda kubesha, umuntu afise akageso kamumugaje, kamuboshe, kamugize umuja. Ico gihe uyo muntu mucuditse, uyo muntu menya yuko ngo kubana nawe gutuma nawe birangira usigaye wifata nkuko nawe yifata. Ubana na suneba ugasuneba nkawe. Hanyuma kandi abakera
baranayamaze bavuga ngo ingendo y'uwundi iravuna. Iyo umuntu novuga ngo ahisemwo kwitwara canke se kuvuga canke se gukora nk'uko naka canke nk'uko banaka bakora, kubera ko tubona yuko kugira ngo umuntu abe integre muri groupe sociale, kugira ngo umuntu yemegwe mu kibano, kugira ngo umuntu yemegwe mu mugwi kanaka, bimusaba guhinduka akamera nk'uko abo bantu agombye gufatanya nabo bagizene bameze. Bica bituma usanga bishobora gushikaho umuntu avuga rino jambo ngo ingendo y'uwundi iravuna, kubera ko uyu muntu biramurusha, biramuvuna, biramubangamira, biramuhungabaniriza ukuntu uvuga ngo ukwishira no kwizana, ntabaho yorohewe, kubera yuko uko ariko arifata si ukwiwiwe ni uko abandi ariko agerageza unovuga ngo gushimisha abandi, kunezera abandi, kunezereza abandi, kuryohera abandi, ariko arondera novuga ngo amasifa ku bandi, ntariko akora ibintu ko wewe avyumva, yumva ko yarakwiye kugira ntiyarakwiye kuvyitwaramo. Aya majambo yose rero tudondaguye aratwereka neza yuko bishoboka yuko mu bagenzi b'umuntu habamo abagenzi babi, kandi ko kubana n'abagenzi babi, gufrekanta abagenzi babi, navyo birangira vyagizene vyaguhinduye umuntu mubi, kubera yuko wagendanye na Suneba, wabanye na Suneba, hama bikarangira nawe uciye usuneba nkawe. No kuvuga ngo rero umubano w'umuntu naho yoba yari mwiza gute, iyo abana cane n'umuntu mubi, umuntu afise ingeso mbi, hanyuma kubera yuko muri societe cyangwa muri sociology cyacu kwakijanye n'ivy'imibano bidakunda ko abantu babana neza kiretse bafise ibibahuza, bafise ivyo bahuriyeko. Burya abadafise ivyo bahuriyeko bica bituma novuga ngo babana nk'inkoko n'akagomba. Burya inkoko n'akagomba igituma bidahuza nuko ataco bisangiye, atani ico bihuriyeko. Mu yandi majambo nkuko umuntu yovuga ngo imbeba n'akayabu ntibisangira terrain, ntibisangira intuzeye, ntibihurira mu rubuga, kubera yuko kimwe kijya ikindi. Urumva yuko abo ivyo bintu bibiri bitaba bihuye, bidakunda. Rero mu yandi majambo vyumvikana neza yuko kugira ngo abantu babane mu mahoro nuko baba bafise ivyo bahuriyeko. Hama rero muri kwa kubana rero uca usanga wewe utinfluenceje naka, we arakwenfluensa. Niyo mpamvu rero usanga ivyari vyitwa ko ari ubugenzi, uwari yitwa ko ari umugenzi, niyaba afise imico mibi, niyaba afise ingeso mbi, naho wewe wamwita umugenzi, naho nawe nyene yakwita umugenzi, ataguhinduye wewe uramuhindura. Bisaba yuko rero umuntu kugira ngo agire inovuga ngo ahashika mwiterambere, mu kubaho neza, mu koroherwa mu buzima bwe bwa misi yose, bisaba yuko rero agira iki, abagenzi beza. Kubera iki twabonye yuko ingeso tuvuga ngo bambe nuvuga ngo nyifato comportement, abapsikologe bemeza yuko burya umuntu yifata novuga ngo le milieu umuntu afrekanta y'influence le comportement. Les compagnies influencent aussi le comportement de l'individu. Abo umuntu agendana nabo, abo umuntu avugana nabo, barinfluence, barafisemwo uruhara mu gutuma uyu muntu yitwara uko canke yitwara kuriya. Ivyo vyose urumva birafise aho bihurira. Kubw'iyo mpamvu rero muri bino biganiro bigiye kuzokurikira tuzorabira hamwe mbega umuntu yomenya gute abagenzi biwe ko ari abagenzi babi, hanyuma mbega umuntu yoheza akagirane agahitamwo gute abagenzi beza, hanyuma mbega nizihe ngingo umuntu yofata kugira ngo agumane abagenzi beza, arekane n'abagenzi babi, hanyuma ubugenzi bwiza afitaniye n'abantu bazima buheze butume abaho neza. Kuko murabizi ngaha kuri Ntambwe Idahita TV dusanzwe tubashikiriza ikiganiro citwa Yaga Muganga,
gisanzwe gishikiriza abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Ivyo vyose rero burya tuvuze amagara habaho amagara meza mu mutwe santé mentale, hakabona n'amagara meza novuga ngo mu buryo bw'umubiri cyo twokwita ngo ni santé physique, aho umuntu novuga ngo agwara igikomere, ashobora kugwara ingwara zo kurukoba, amaherehere, ukabona yagwaye urubandu, nayo ni amagara mugabo mu buryo bw'umubiri, novuga ngo côté physique, ibintu nyene nk'ivyo. Rero abagenzi babi nkuko tuzogenda tubibona, tuzobona yuko bashobora gutuma umuntu atabaho neza, atagira amagara meza. Abagenzi babi barabaho, ubugenzi bubi burabaho, kubera yuko ukurikiranye neza usanga abantu bose banywa itabi nk'akarorero, ugize rusansuma uzosanga harimwo abarinyoye novuga ngo mu gakuku, bigana abagenzi babo kubera yuko bari kumwe muri groupe, hanyuma birangira nabo nyine bagize bisanze muri ibi byo kunywa itabi. Uzosanga abagendera mu bumaraya au départ bagize biganye abagenzi babo, kurako bari abagenzi babi bafise ingeso mbi z'ubumaraya z'ubusambanyi, hanyuma bakabereka yuko ubwo busambanyi nubwo bobo babuha ishusho mbi, ariko ko burimwe amafaranga, burimwo iPhone nziza, burimwo impangu. Nigeze kumva muri iyo misi yeze bambwira uburaho ngo yaguze urupangu ngaha mu gisagara, afise urupangu yakwiye muri uwo mwuga w'umaraya. Urumva nyene abandi usanga bafise imiduga, hariho uraho yahawe lift n'umuntu, hanyuma sinzi ivyo baganiriye bageze kure, hanyuma uyo novuga ngo numukenyezi kumbure canke sinzi ko yarakira umukobwa ataravyara ntumbaze, sinakibajije, ariko amubwira ngo iyi modoka ubona ndiko ndanyonga nayikuye sidokoresha ijambo yavuze kumbure, ni vyiza ko umuntu akoresha imvugo mbabarira amatwi. Nayikuye mu mwuga novuga ngo w'ubusambanyi, munyemere basi mvuge gutyo oya, ariko yakoresheje ni ijambo nyene navuga ngo nayikuye, ibintu nyene nk'ivyo. Rero kubw'iyo mpamvu abo bantu rero ko ndavuga nti ushobora gusanga bagize babikwegiwemwo n'abagenzi babi, kubera ko abagenzi babi barababwiye ngo ibi bintu nuko bimeze uko agatabo ugasanga avuga ati soma ko wumve, none rimwe gusa na kimwe hari na kimwe bigutwara, hari na kimwe bikugira, bikarangira umuntu yagize yasogose ko itabi, ibintu vy'inzobo ugasanga wewe yanywa ifanta n'ivyo, mugaha hagira umunsi bavuga ati none unyoye rimwe gusa kugira ngo hari na kimwe uba, soma ko wumva bibishe, wumva bimeze gute. Ugasanga rero wa muntu yahavuye yandukirwa na ya mico mibi na zangeso mbi, kuko les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Uripfuza kugira imico myiza, uripfuza kugira ubugendo vuga ngo ubuzima bwiza, amagara meza, uripfuza kugera kure mu ndoto no mwiyerekwa ufise, mu migabo n'imigambi, mu maproje ufise, uzokurikirana kino cigwa cyangwa se runo rukurikirana bino biganiro, uzokumva neza uruhara abagenzi babi bafise mu buzima bw'umuntu iyo atabigije kure, hanyuma kandi uzokumva ingene womenya ko abagenzi bawe ari babi, kuko ni vyiza kumenya ngo mbega abagenzi babi no babwirwa niki, no bamenyeshwa niki, hanyuma kandi ni vyiza yuko umenya ngo mbega abagenzi beza nabo no bahitamwo gute, vyogenda gute kugira ngo menye ko uyu naka ari umugenzi mwiza. Hanyuma tuzorabira hamwe bitari bike, tumenye ngo nizihe ngingo umuntu yofata mu gihe asanze afise abagenzi babi. Bakunzi ba Ntamvura Idahita TV, na cyane cyane mwebwe rero mwashoboye gukurikirana kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu iherezo, ndabashimiye cyane. Yari intangamarara itwereka neza yuko hariho abagenzi babi, muri ba bagenzi umuntu aba afise mu kibano, mu ishure, ku kazi, kandi ko abo bagenzi babi bafise ico bahungabanya, bafise ico bonona, bafise ico novuga ngo bahombya umuntu wese yemereye abagenzi babi ngo binjire mu buzima bwiwe, bagire uruhara ku buzima bwiwe. Jewe Janvier Manirambona rero nari nturamishije kino kiganiro, aha niho ngomba ndakigarukirize.
mu nkundire tuze dusubire mu kiganiro c'ubutaha turabire hamwe rero mbega abagenzi babi umuntu yobamenya gute, ni gute nomenya yuko naka ari umugenzi mubi. Ico kiganiro ntikizogucike, mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone canke subscribe, bizobafasha kuza muraronka ubutumwa bubamenyesha ko twashize ku kiganiro, hanyuma muheze mukurikiranize inyigisho zituma umuntu agira amagara meza, agira iterambere ryiza. Kandi murazi yuko ngaha kuri Ntamvura Idaheta TV dushimikira kwiyoboka Mana hamwe n'amagara meza. Murumva yuko ari ibintu vyuzuzanya kandi bizobafasha gushishikara gutera muje imbere. Jewe Janvier Manirambona ndabikebanuye, naho ubutaha mu kiganiro c'ubutaha.